ndongo ishirahamwe akopa Burundi ngaserukira ngaha mu gihugu cy'u Burundi ihuriro ry'amashirahamwe ya societe civile mu muryango wa EAC nkongera nkaba ndi no mu ishirahamwe y'abarorizi b'amatora muri Afrika y'ubuseruko ni mu ihembe rya Afrika. Naho umworosha bikorwa yatubwiye ngo ntiduhave dutwerana amajambo niraza ko iyo atabitahuye neza harabamo guhanurana kandi guhanurana nibaza ko atari bibi. Ico gituma nagomba ntereko guhanura abanyamigambwe na cane cane ntereye kuri baricako ivyo yavuze ngo ingingo ya 40 mu Burundi dufise uburenganzira bwo gushikiriza umuntu agona gutembera demokrasi niraco gituma mutembera n'ibivuye mu matora. Ariko kubasigaye reka ndabivuge mumaze kuvuga yuko amatora y'imigambwe nagomba ndabibutse ko amatora ari ay'abanyagihugu ari ay'abarundi atari ay'imigambwe n'abanyamahanga baraterera ico gituma mubabona ngaho. Nimba avuga ijya ngingo ya 40 nasobane n'ingingo ya 73 na 22 ibwirizwa shingiro aho bivuga ko atamurundi numwe yokumigwa kubera ivyumviro by'abapolitike cyangwa umugwi arimo, kandi yuko buri murundi wese ahamagarirwa gutanga interano mu kubungabunga amahoro, mu kubungabunga intwaro ibereye. Mu gihe rero abamashirahamwe n'abamashengero bokumigwa, ingingo z'ibwirizwa shingiro zoba zihonyanzwe kandi niryo riri hejuru y'amategeko agenga amatora. Nagomba imbere yuko sozera ndabibutse naho yagiye baza witonde yakinye ukuri kuko ukuri kwa makubabaza ariko kurafungura. Yavuze ko abatitavye mu bigambwe nga ari kubera batinya ngo amatora yibwa. Iyo mvugo y'abanyepolitike y'ugwenge yo kuyovya abantu, iyo mvugo bayihagarike kuko abarundi turakuze, ibibera ku rubuga rwa politike turabibona, abakurikirana amatora turafise ibiharuro ku matora heze twese ngaho turazi umwe wese abo yatanze. Hari nabo muri abanyamigambwe batashuye no kuronka barungika mu masepi, mwarabibonye mwese. Uno munsi mu migambwe dufise 30 n'iyindi murazi yitavye amatora mu matora heze yashikana 20. Murazi yuko ubu hari n'imigambwe abayirongoye bashobora gushengera hakabura no witorana. None iyo murakeneye kwizoza ngaha mu matora yoza gute? Imigambwe myinshi iriho ku mpapuro itagira abanwaye. Hanyuma mu gusozera bavuze mu bazotanga baja mu masepi n'amasesi, bavuze yuko imigambwe ifise uburenganzira bwo gushirako abaje bava mu bwoko bw'abantu. Nagomba sabe ko na mashirahamwe n'amashengero bubaha ubwo burenganzira kuko abatwa bose si ngombwa ngo baje mu migambwe canke baje mu mashirahamwe y'abatwa, bafise uburenganzira bwo kuja mu yandi mashirahamwe. Murakoze. Umurongozi wa MAC nta na byinshi mvuga ariko kwari ugushimira seni ntanga kino ciyumviro mu matora azoba mu yindi komisiyo hamwe leta niya bidukundira aho muri uyo mu seni mwebwe muri abigenga kandi twarabonamo mbere barashiramwo abaserukira amashengero atandukanye. Mbega ko nabonye iby'amatora umengo ntabwo abari imigambwe nimwo dushikira nka Sebarundi canke ababigera. Uyo mugwiseni tukazobonamwo ubuserukira igipolisi canke igisirikare kuko iyo amatora abaye barandavura nawe, bararuha, baracunga umutekano kandi nabo nabigenga. Rero ko nabo rero atamigambwe barimwo muri aba bakomiseri indwi, reka dutera kamo turabe ko abajejwe umutekano canke no kwibona base ko bokura mu kandi nkaca nsaba no muri irya bije mama wanje ko aba observateur twebwe ko ataco mwatunganije ko mwatubariye ko twimenya hamwe n'aba mandateri basi murazosabira ifanta
abajejwe umutekano no kwivuna basi baratabara iyo bikenewe n'abanyamakuru, kuko nabo ndiko mvuga muri bijeseni iba ifise ayo maherede atangwa natwe abarundi. Hanyuma iyi kalendari ingene imeze, mwatweretse ingene abazojamwo aya maseti n'amasesi itariki ni nziza cane turabafise. Iyi misi ariko ni mikeya cane muri zino ntara, umuntu kufata nka dosi jiva Makamba hehe imanuka nkamwe vyoba vyiza, natwe turabona ko mukongera y'imisi 2 canke 3. Hanyuma akanyuma uyu mworosha ni bavuze ati nimwatakana mushimiwa ibi bavuge ngasi mikino ibi tubiretse uku ngo ntitubivuge si vyiza. Uyabivuze uramubaza abamandateri afise y'amatora abaye, kuko twebwe turabikurikirana neza. Umubwira ati yari afise abamandateri bangahe kuri biro do vote zingahe, uca umubwira ikoraniro kaminuza akora mw'uyu mugambwe wiwe. Iyo rero mwabivuze uko kuntu ati ntiduhore, ati duhore, turabivuze imigambwe twarababonye akoresheje ijambo ngo ubushira hamwe ugwenda n'indwi ngo n'ubushengero bwa ndagutakiye, turakubabariye. Ndazi ko atabanywanyi afise ariko avuze nabi, no guharurira aba observateur ba maki mwaya matora n'abagutoye ndakurusha abantu, ndakubabariye. Murakoze. Wa mbere afashe ijambo Nibibaricako yabanje kuvuga yuko ibikorwa twabitanguye n'amasengesho, acabaza yuko ati mbe amatora mu 2025 yarasengewe. Yego cyane yarasengewe. Murazi ko igihugu cyashize Imana imbere, ibi nta bikorwa bikora bitari mu Imana. Amatora aheruka yarasengewe, nayo barasengewe kandi azosengerwa kugira ngo yabikurikiranye neza. Aca rero acishamwo asaba ishigwaho rya bijya bisata vya seni muri sepi ku rwego rw'intara na sesi ku rwego rwa komine, na bamwe bari ku biro vy'itora hisunzwe ingingo ya 40. Nivyo ijya ngingo ya 40 turayisunga, ariko abantu baragoye, bose ntibakwigwa, abakunze ntibahera mu Burundi. Nagira ndabakarorero, ubu dufise ama province 5, dufise ama commune 42, abasepi bose mu gihugu ni 42, ushize ko abantu 10 baca 52 mu gihugu cyose. Imigambo ijibaye 37, ama association arenga 3000, ushize ko n'amashengero. Muca mwumva yuko abo bantu bose badashobora kwinjiramwo bose. Ni ikintu rero bita mu Gifaransa representativité. Izo nazo izisabwa n'itegeko nuko ubwoko buserukirwa, abahutu abatutsi, abahutu ku bice 60%, abahutu 60%, abatutsi 40%, niburi 30% by'abakenyezi. Nukuri ivyo yaro nimba ari giharuro ca mbere twama twisunga nico. N'ubu ndabigarutse ko umuntu ntazoze kuvuga yuko ata diversité politique ethnique ujari rimwe kubera uwi watafashije naraba abandi nimugire ni vision y'igihugu. Amasesi dufise amakomine 42 n'abantu ndwi kuri sesi imwe, no kuba n'abantu 2900 ni abantu 294. Mwumva ko ico gero kiragoye. Erega ni murabo kutwicaye imbere turabantu ubu turi 6 ariko umugugizwe n'abantu ndwi. Diversité baraba muca muraba ubwoko bwose burimo.
yego ibitsina birimwo yego les sensibilités politiques zisa n'izubahirijwe yego uretse ko ubu sensibilité politique bugira ngo no gupima kugira ngo gupima haje nuko benshi mutarabiraba neza rero ariko twagifashe nk'impanuro twebwe no tuzogerageza kubahiriza itegeko nkuko ribivuga turabe yuko mu masepi sesi na bureau de vote bose barimwo ahantu rimwe bikunda kugorana twavugana Burundi turabibuzi ni ku biro vy'itora amatora aheruka twari dufise ibiro vy'itora 14103 dufise imitumba 344 muri configuration y'abarundi hari ahantu representation ethnique itama yoroshe simvuze ko batariho ariko ntiyama yoroshe jengo nagutanga urwo bw'amakomine abiri nzi neza ni komine ya Bukinanyana nizo kundi ucitwa Bukinanyana ujyaje Bukinanyana ugiye kurondera abatutsi sikirenga akandi karo nkunda gutanga ni muri Mwaro komine Gisozi agiye kurondera abahutu sikirenga kera twatuvuga ko barondeza radar abarundi turazinanye izi configuration zi morphologie géographique turazizi harantu ugiye ku mutumba bigora ko hasanga umututsi simbuze ko ari hose ari n'ahandi ugiye kuraba bigoye ko hasanga umuhutu muga muri ico gihe rero ucuzura urarondera buke twe dora tuvyita gucandaga curaba ingene ucandaga nk'umuntu yo hakoza akabumwigisha canka akabumuganga hari gukagwako rero ugiye uraraba abandi batanu systematiquement ni vyamavyora simvuze ko bidashoboka ariko araho bigoye kandi iyo bavuze diversité rega diversité si totalité diversité si totalité nukuza umuntu aracandaga akarobeka ico tuzogikora kandi dufashanye aha cyari kibazo ca Baricako tugiye ku kibazo ca Gabriel uko yagiye ntacaraza kuzobinyisha ngo ufise nka 10 wahe mugenzi w'umuntu ntamaja kumusaba ngo amusaba amata sinzi ko kumajwi ariko bigenda ko umuntu yaronse amajwi yamuhako ahubwo yaronse yo mwibuka kuko uyu umuntu amaze gutsindatsindira bose yatsindira igihugu muwo yoraba yobahangira ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo ngira ico yavuze bacumvise abazo bafise nka 10 muribuka abadafise inka mubaha amata agakomba umwana ntaje gusaba yavuze ngo imigambwe bari imigambwe itaje nibisanzwe imigambwe nishoye kuza yose ariko nibaza ko abaje murakwiye murahababera yego iyo umuntu yafatiriwe ntawo kimuhora nibaza ko bafatiriwe hanyuma yavuze kwijanye ca budget ngo ni kubera iki ngo budget y'ubu ngo kandi ari itora rimwe ngo ishaka kungana na budget y'amatora menshi en fait umuntu ataraja mu vy'amatora rimwe biramugora none nk'iyugize abamambere ba bureau de vote uwo munsi haba itora rimwe cyangwa amatora 3 ntubahemba cyo kimwe Jesi ngina bavyo je nkunda gutanga akarorero murabona iyi sare twicayemo murabibona mwese murabona ukuntu aya matara yaka hamwe muri iyi sare harimo abantu 10 ukayatsa none consommation simu hicara abantu 10 hicara abantu ijana iyi consommation y'amatara ni bon comparaison n'est pas raison ariko nimwumva ico nshatse kuvuga abamambere ba bureau de vote bakora ku itora rimwe nibo abamambere ba bureau de vote bakora ku matora kombina bayabiri ubahemba cyo kimwe abasoda canke abapolisi washize kuri position bacungera umutekano haba itora rimwe canke amatora abiri si babandi nyene ikamyiza kuba twarasiyaye niba baza gucungera itora riza kuba rimwe canke hari ibintu naho riba ari rimwe les consommations les dépenses ziguma rizazindi gusa observateur baza ko observa amatora abiri atatu wa credita si babandi nyene aba journaliste baza kugira couverture médiatique si babandi nyene ikintu gusa nabonye gishobora guhinduka ni kuri ajya ama procès verbaux bari kugira procès verbaux z'itora rimwe n'amatora abiri canke atatu ari agahinduka ikindi nabonye gihinduka ni ku mwanya ucentraliza ama resultat y'itora rimwe n'amatora abiri birafata umwanya nayo ubundi bwana burya ntababesha
itora rimwe cyangwa abiri en termes de consommation c'est presque, je dis bien, c'est presque la même chose. Erega wanashaka hajya hazi ikintu ca combinaison de scrutin, intumbero ya mbere yari iyo. Mugabo murazi yuko itegeko ryama rihinduka bivanye n'ingorane. Ibintu byo gusubira kudekarale manda byavuye ku ngorane mwese muzi za 2015 inzego zahereza ibiringo bimwe, baca basanga rero ingorane zibaye, twese turabarundi kandi ibyo ndiko ndavuga muravyumva. Akaroni nk'ujya muntu yoba yiremetse igiseke c'amagi agatsitara, amagi numva ko amenekera rimwe yose. Rero kijya gihe inzego zose zahereza ibiringo rimwe, president, député, conseil communal, orite kurivuga yuko iyo kumvi canke yindi mukuru w'igihugu atakishoboye kubandanya amabanga yiwe, mukuru w'inama nshinga amateka niwe aca ajera igihugu kubw'imfata kibanza agaca ringana amazina amatora mu mezi 3. None bose ibiringo biherera rimwe umva ari ndafasha uwundi. Muri bico cyatse kuvuga. Rero mu bimwe byagizwe kwari uko ayo mamanda badekale kugira hamwe habaye ingorane n'ikindi gifasha. Kandi turiko tuvuga n'abanyepolitike ibihugu nuko babijera ntimuzoshiremo bishobisho byinshi cyane. Gusa ingingo yose irafise ivyiza n'ibibi. Décalage des mandats ituma haba pérennisation na stabilisation des institutions. Et mugira afise ikiguzi c'amafaranga, amatora caba menshi. Iyo naho kombinya amatora kamabera rimwe, nivyo urunguka amahera, mugiyo hagize ikigorana ugwa mu rudubi. Rero umuntu aceshera ku munzane bakaraba ikiruta ikindi. Ubu rero igihugu cashimye yuko amatora y'abadepite n'abamukuru w'igihugu n'abajama b'amakomine boyatandukanye. Nibasubira kwevaluwa bakabona ko vyiza dusubira muri combinaison de scrutin tubigarukako. Ariko mumve twebwe nk'abafundi dukoresha itegeko ririho. Ariko mwarumvise kimwe mu vyatumye ijya décalage demande iba hari mu ntumbero yo gukingira inzego z'igihugu. Kandi ntababesha igihugu gitekanye, cyo n'icumviro cy'uwanje, igihugu cotekana amahera karondego. Kuko ushoboye kuronka amahera atagihugu gitekanye biburamwo byose. Bazosubirashire ku munzane barabe ikibereye, ivyo sije no bivuga canke bagenzana. Aca rero asubira avuga ngo duhindure mu buryo bwo gutora, si twe tubuhindura. Twe tubuhindura nibahindura code electorale, abazoba bajije kuringaniza amatora bazokora amatora uko code ibivuga, ariko bavuga yuko ikiringo c'umukuru w'igihugu ni imyaka 7, c'abadepite ni 5, c'abakenguza amateka ni 5, conseil communal ni 5. Nibagomba baragira manda y'imyaka 7, 10, 15, 3 ni igihugu gishima. Ariko je ntabwo yokona ko imyaka inyaruka. Imyaka urabona 7 iraheze bazoshima nta commentaire. Hari bafise imyaka 4, harabagira 5, harabagira 7. Iyo ni choix politique. Dossier z'abakandida mbaye ndabivugira nga ni niveau universitaire. Sepina ceci ni niveau universitaire, no kuvuga baccalauréat, ubone diplôme de référence d'office et plus baccalauréat ngana na licence za kera. Abatama bavuga ngo mvuga ngo diplôme universitaire ngo licence ngo na équivalent. C'est plutôt l'inverse. Ubone baccalauréat équivalent. Kuko iyi système ya baccalauréat irenze 20 ans. Nibaza ba licence ahubwo nibo turiko turava kwigana. Abajene nibo baguma ama baccalauréat ubuni yagezweho. Ubuni baccalauréat ou équivalent. Ufise doctorat, master byo bavyiza kuruta. Nta bintu byinshi tuzobaremereza. Mutuzanira CV n'urupapuro rwemeza diplome yo muntu. Si birebire muzozana impapuro zibiri. Ko twobaremereza nyinshi deja mwatanga kuva ku mwanya ari muto. Muratuzanira CV n'urupapuro rwemeza diplome yo muntu n'ahantu aba. Kandi turabizeye no muzotina mutuzanire abatabishoboye. Nuko hanyuma formulaire muzoza kuzitora muri seni. Aha twari ko tugire ni presentation ntaco twanyegeje kirimo, iyo tubinyegeza ntitwabimurika. Kandi umwimenyerezo twama twawukoze uko amatora baye, ababimenyereye barazi ukuntu bamatuzanira amadosiye kwari kubibutsa. Yabaje na ca kibazo c'umugore yasubiriye umugabo yisunze ingingo y'ijana na 13 ati twarayiho nyanzoya
abagore ni au moins 30% des femmes bagiye barenze nta kibazo bavuga ni de même ethnie et de même genre none bishitse akaba arimo umugore si ya affirmative action perezida wa cour constitutionnelle ni hari ukumva ijyango ingatari yo uritwara ni waronka gendo koze tuzoshira ntayishize shoye kuba twabisomye kutariko ari umukomiseri dukorana ni bakunda kudutera inkuru yo twarushe turi muri kagasara bahora bahaza wabajije ntibavyumva kumwe shoye kuba tutavyumvise kumwe twebwe ko twabisomye twabonye umenga birashoboka nta kivyica nta tegeko riba rirenzwe bavuga basangiye ubwoko bagasangira n'igitsina abakenyezi kubera muri politike yuko nabo boza baratera imbere mwumvise uwa forum de femme yabisavye none ko hari umugore dome metina en position itire guca umusimbo kaja kurondera musaza we na mushiki we ariho none ubu vyonone mwumva ariko sa murakizara muri cour constitutionnelle izo ruca tugize imana ni hari ariko twebwe twabonye ko amanenye nevyo ntiyitwaye kandi hajya iyo umukorezi atanguye kubazwa n'ibintu patiri bitababaje biba bitanguye kugorana nyene vyo ntiyitwaye ntiyidoze ariko hari undi muntu agomba kuba mubera nta kibazo kuri constitutionnelle ni hiri twe niko twabitahuye kandi twabimenga nta gipfa bon Gerard Hakizimana yashimye nivyo yatanze impanuro bijanye na hirya itora ni suffrage universel à nomine voix niko bimeza bene gihugu barangana je nakunda gutera inkuru iyo tugeze kuri kintu c'amatora kugira ngo ibihugu bishike ku rugero rw'umwene gihugu angana n'uwundi yabaye komba idasanzwe kera hari ikintu bita vote censitaire hatora abantu batanga ikora ababosi burya abantu ntibangana bagize revolution française murabizi kera abantu ntibangana nico gituma yageze ati nijwi ku muntu ubwo rugamba abarundi mukuze murazi inguvu uvuga meme n'amaraso byatwaye kugira dushikaho dushika rero umuntu akibikinisha yibaza ngo ariko avuga demokrasi sinzi zarimo ariko ni cyumviro turi muri demokrasi nijwi ku muntu nimwabona ko bitabereye murabisubiza inyuma ababishoboye ariko mwumve ko ari ijwi ku muntu ikindi naco turagerageza bose bakajamwo n'amatora inclusive democratique transparent turabikora niyo siguro y'izi nama turiko turagira kuri duhanahana ivyumviro ibintu bigende neza Maître Jean-Marie Piske Burundi yakeje seni murakoze yaciye umugani mwiza nshigikiye abakunzi nibarira mu mubindi nivyo amashirahamwe y'abigenga ni menshi arenga 3,000 imigambi ni 37 nimba atayindi ravuka amashengero yose no yagaruka ko ngira ngo ari mu gushika 10,000 woja muri minentere ngira ngo tubwire igiharuro bageze tuzogerageza gucandaga imice minini iserukirwe muri bijya bibanza by'abasepi n'abasesi n'abakora ku biro by'itora hanyuma hari akantu abantu badakunda kuvuga ariko rimwe rimusanga harimo n'ibibazo by'akazi kondera abantu akazi ntibakwigwa bose tangure kubimenyera tuzogerageza uko dushoboye hama bakwiwe abaronse baronke mugabo bumve ko bakorera bose batikorera nico gituma iyo dushizeho imigwi ya sepi na sesi turayipresenta aba partenaire mukagira ico muyivuze ko iyo yemejwe ikitangura gukora n'ubu ico gikorwa kizokorwa tuzoca mu ntara zose abasepi tuberekane bagira ico bavuze ko hanyuma tubagene burundu batangure gukora Aimé Pascal wo muri MAC hari akantu yavuze ngo none muri representation abantu bo muri armée na police ntimwobashiramo abantu bafite ama mission de souveraineté na ma principe régalier reka baducungere umutekano nta kibazo si bito mugabo babishimye bakabona yuko umusoda yaja muri sepi na sesi sinzi nibabishima bazobizana ariko je mbona umenga kugira bikora nivyo vyiza kuruta nivyo bihumuriza abarutse uburega rimwe harige mubona ibintu kwangira byarikoze twebwe mu myaka ya 90 twari dutanguye gukura twarabaye amatora deploiement yabera mu ikambi
abakoze muravyibuka deploiement yabera mu ikambi baratora bagacaja mu ikambi guharurira baca bakubwira ivyavuye ubu rero tugira imana nahabona hama abajeje umutekano bakaza gucungera none mugomba bisubira inyuma ariko bo biraba nabene gihugu mugani baza yuko amabanga batoranye n'igihugu cabahaye nibaza yuko bo birangura neza bari muri ajya amabanga ariko bashimye ko bajamwo sije twobivuga n'igihugu kizobivuga ikindi cavuzwe ni budget y'aba observateur ngo barabira agafanta ikintu camye kivuga kuva kera ko caragoranye mahera yaragoranye je nagira ndabakarorero fata nk'abo observateur babiri par bureau de vote la fois passée twari dufise 14103 bureau de vote kugira ibiharo bitworoye dufate nka 15000 bureau de vote cugwiza babiri par bureau de vote d'abord ca dutora kombe acaba 30000 je dufata yuko turonse nka 10 organisation par bureau de vote je mufata 30000 fois 10 organisation akarongira ntange dutoye kombe tugeze kuri 300000 gombo wahi 10,000 gusa umwumwe nimwashira mu mashini kiharuro nikijamo cyangwa mushire muri Excel hari ibintu bidashoboka amari kindi kintu naco nama nibaza erega nurubanza ni nk'umuntu yo afise inka gacavuga ati je kugira ncunga inka yanje ndayirarire mpamahera urubanza nubwo igihugu subwa abantu nibaza yuko kamwe mu ntererano kamwe mu gacumu kubumwe kojamwe ico kibazo Mark sino kubesha je kuva ndi muri seni cyama kivugwa hari aci imyaka kitagarutswe ko nicagarutswe mbe wasaba kubirora ku buntu none se igihugu turiko turakorera nta mutabishoboka reka mugana uze gutera kwa serere kuko ari abantu bibaza ko ari isize n'abatakazi kabonetse kubutse reka tugende bazoca baduha amahera kandi ubu nagira ndabashimire nabaratangura kudutelefona tubaza amahera ngo abobservateur muzoduha nta yariho mwamaze kuvuga ko bijari nini bitarimwo cimushiramwe musanga ahubwo yaba observateur arutana ko organiza amatora nimwaja mu biharuro nyezina mugabo iciyumviro kiriho kuramira umuntu ndumva ico ushatse kuvuga ariko nibaza ko hanini ari amashira hamwe nyene yogerageza kuramira nivyo umuntu yiriwe kuri bureau de vote umunsi wose nijoro atagafana ataki nivyo ariko abantu bo kwisuganya n'igikorwa c'igihugu bati imisi nimike simike nukuri gusigora nasanze abarundi tufise twama twibuka kwitegura hageze nibaza ko biri mu mico y'ikirundi ninda atazi kuva imyaka indwi heze ko mu 2027 hazoba amatora y'umukuru w'igihugu ninda atazi ko mu 2030 hazoba amatora y'abadepite hari utabizi mugabo abantu iyo bavuze ati tuje ku kivingo haziga mwanya muto je nibaza yuko nivyo umwanya usa n'uwegeranye ariko nibaza yuko abantu bisuganije amahinga abiri arakwiye umugambwe cyangwa ishiramwe nkuko bakunda kuvuga ngo giyubaha kandi giyemera utandukanye kwiyemera no kwiyemeza uvuze giyemera ufise mu representant provincial est-ce que vraiment mu mahinga abiri ntashobora kurondera abantu batatu une organisation digne de son nom il fait 2 semaines pour identifier 3 personnes à mandater mu mahinga abiri abo bantu ntibashoboka je numva bizoba bitugora yambona kazoza y'u Burundi bifashe mu mwaka wa 2040 butembere mu 60 nimba mu mahinga abiri une organisation qui se respecte idashobora kuronka amazina atatu numva tukiri kure nukuri numva tukiri kure kandi aha nta majambo menshi no bishiramo ababishoboye bazobizana kenshi iyo ngeze muri ibintu ndakunda kuyica umujya le respect des délais ni signe ya compétition bizokura bishoboye bizokura bavyifuza twebwe mbere muzaba mutworohereje abatabishoboye bava mu higano ntihagire n'uza kubitera ko gwaserera cyangwa bishiremo inkuru ni 2 semaines mwabonye ikirangamisi kono kimeze kugira natwe turonka umwanya wo kudepuira kuko utanga kongera 2 semaines utanga kugira gute kugira inyota kuri ya calendrier mwabonye mwese bisere ahubwo ni mugende mwisuganye kwa mbere muce muri seni cyangwa kwa kabiri abakene ijya formulaire tuyibaye kugira mubone les éléments hama mutondeka abantu je nibaza deja kuri weekend tuvuye muri inama mu kubita urutsingo mu representant provincial votre parti cyangwa votre organisation gutora abantu batatu nibaza ko bitagoye umuhutu umututsi n'umukenyezi amatora y'abene gihugu article 73 ego nukuraba diversity gumamwo gushiramwo bose inclusivité tuzobikorerako hari n'uwatanze impanuro
imvugo idakomeretsa, mugerageze imvugo idakomeretsa. Hari ikiganiro dukunda kuvuga la communication non violente, mugerageze imvugo idakomeretse. Si imvugo burya mbarira amatwi ariko idakomeretsa, nta kamaro yuko umuntu yageresa uwundi turi mu matora. Honorable Celestin, yego namwe mwatanze impanuro twazanditse, cuka kibi, guhana abakosheje, basha ibihano biriho, les infractions électorales ziriho, ariko nagira ndakubwire ahanini mu gihe cy'amatora, ahanini sigiye cy'imanza, igihe cyo kurubanza rugenda neza. Ari naho usangiye mu vy'ibihano ari ugira utera ingorane, iri tora ntiribe. Reka tugire urubanza mugani kibuza ko abakosheje bahanwa. Ni amatora ni evenement conflictogène kandi zijya ntebe ziragoye, barazigwanira. Bagbo igihe bamupfungurura ari ikiganiro nakurikiye yavuze ati nk'intebe y'umukuru w'igihugu ategeye bibaza kwitagiranye neyo, atumenya ko ibisenye niyo ugomba kuja kuyicarako, atujona abantu bakwirukako. Rero nizo ntebe agibaza ngo ikibanza c'ubudepite ngumenga biroroshe, muramubibona hageze gutondeka amalisi. Bibaza hirya ntebe imwe mu gihugu irakomeye. Rero nivyoroshe urubanza rwa politiki, ariko amategeko acaza arafasha abantu umwe wese akamenya uruhara n'ikibanza ciwe, amabene gihugu bagatatura bakabona ubereye muri ico gihe ntebe kuruta abandi n'abene gihugu. Ndenza ko mwatanze impanuro, urashiramo n'inkuru ati mbona urugamba rwaciye ruhinduka, mwari mwatwaye kirangamisi atari kwaciye Burundi rukino umenga gwaheze. Kujya rukino rwaheze hajya watanze inkebuzo twavyumvise. Demokrasi sudusimbira hamwe nivyo, ninyifato n'ingendo si désordre. Ibi navyo turahanura, nico gituma hariho education électorale, education civique, nukugira abantu tangure kumenyera ingendo ya demokrasi twinjiyemwo. Hama ibikorwa bikuru biriho, nandi marencontre azoba byose nitwari kubidetail, ariko kuri activité nini tuzokwama tubana tuvugana n'aba partenaires. Icyama vote anticipé bivana n'ibihugu bisaba uburyo, bisaba na degré yo kwizerana. Dena kubesha mu Burundi wozana vote anticipé, hari n'abara batora imbere igati je amatora azoba ntari mu gihugu, reka ngene ntoyi bakabika bakaza kuraba. Ariko vyumvire ndenza ko mu Burundi twomara kwera imisi 3 hari abatoye abandi bataratora, tukaronka gahengo. Muragishira muri code electorale turi kumwe n'abadepite, murashiramo vote anticipé ariko ndazizobanikira. Deja niyo dutoye umunsi umwe harabinduru. Nk'umuntu agatora 3 jours avagaca yigira Tanzania kurangura cyangwa Dubai. Bokure ko amatora yibwe imbere y'igihe. Bokure ko amatora yibwe. Reka tugire moya kwa moya dutore uwo munsi nyine tuva duharuye. Bere bihetse. Mugabo bivana n'ibihugu, izo ndinganizo n'ibyo ziriho. Bon, président wa forum des femmes, ego we wamuvugira abakenyezi. Nta ngorane tuzobashiramwo, ahubwo no mu mazina muduha mubashiremo benshi. Ega turafise umusepi w'umukenyezi, n'ubu ngira ngo ntihazobura umwe canke babiri, tuzobira tubafate ku byo wadaye, ariko muduha abafasoni bijunja n'ijambo ntibe remplissage gusa, baze kabisa bariho bashoboye kubikora. Iki ca budget nkuko nabigusiguriye, burya abantu ntibagiye mu biharuro, ajya amahera si menshi. Nimba ufise calculatrice fata à peu près kugira ibiharo bitwore ufate 110 milliards divisé par vous tugeze kuri combien de millions? 12 millions. Itora ça revient à peu près 10 000 par électeur. En fait igihe umukuru w'igihugu yavuze je ndagiharura mu yindi angle, ça veut dire umurundi wese yorondera 10 000 baramworganiza amatora. Yego bayita per capita, itora rimwe rivara mu fata 112 milliards divisé par 12 millions. Uza kuko mu 10 na bingahe si menshi. 10 000 c'est combien de dollars? Naho gere biharura atunyarukire. C'est à peu près combien de dollars? N'amadolari 3. Amadolari 3 arimo amusteri zingahe? Musanga ari make, en fait sinzi abarundi ntizikwira. Fata 100 reka norosha ibiharuro sindanabigabaye, reka dufate basi 120 milliards, sivyo? 120 milliards de francs divisé par tugeze kuri 12 millions, 12 ou 13. Reka dushe tuvyoroshe, dufate 12 millions, fata 120 milliards divisé par 12 millions, utora ngahe?
none ibihumbi 10 organize itora ry'umwene gihugu rimuha amahoro ayo mahera ni menshi aha ku mugoroba twava ngaha tuza gukonsoma ngaha umuntu aza kukwega ka musteka aka bright kamwe canke tubiri iriga nuko biharurwa ntimuje muri birebire en fait bashana amanda bivuga gute hari biharuro bikubita ariko nturabe ico bigira bikore n'ibihumbi 10 ku mwene gihugu amikini naco mutamenye burya amaizoluare ntarimwo amahirine ntarimwo yajamwe ahubwo byari kugwira ari umukonsi wanyu yaciye za Claude twarabivuganye nibaza ko abiza zobabwira arakanote mu son excellence hajya baraje izo mfe suite ijya discours ya son excellence izoluare ntiziri compter une ntiziri compter une bonne partie bugirimwo ahubwo iyo biba twasubiye kubigura byari kugonfra bien sûr muri kazoza turabitagikora s'il faut faire un palliatif. Bon, revoir le code électoral nivyo code électoral yamiri en perpétuel amendement twebwe muri rapport hari ama proposition twagize ariko nibaza que le temps n'est pas opportun nibaza ko iritora ry'umukuru w'igihugu n'iryahera tuzogira tubagire d'autres observations twabonye hari hano twabonye hari ama article effectivement akenewe kuba harmoniser sinovuga guhindura ariko kuba harmoniser n'ayandi kugira ngo bise neza hose. Bon, wari wagize amasenari atatu, première proposition kurovoya code kugira bigabanuke ico kirashoboka. Deuxième proposition contribution de la population cyarakozwe mu gubara kivako. Hama troisième proposition niyo nyene igihugu kavota amatora ariko je ntababesha contrairement à ce que les gens pensent amatora mu Burundi gushika umunsi niyo matora zimbutse. Uharuye abandi ukuntu bayaharura. Ico umwene gihugu itora rivala. Mu Burundi umwene gihugu itora rivala entre 10 et 15 minutes. None amara ni menshi cyasorora iminsi yose ntitunakwiza nkunyoye kakayoga kagezweho kamwe kera ndakita Cardinal umva yotorera bene gihugu bangana anyoye icupa rimwe gusa nkuza kuri nyoko mugoroba kuri Belvedere rimwe atanundi asomeje urumva abarundi wo butoreye amatora ni benshi ajya nuko ibaro tutabijamwe neza ni benshi cyane ubufashije. Bon, secrétaire général adjoint du parti yakengurutse natwe turakengurutse yavuze ku mwanya usa n'uwegeranye n'ivyo ariko n'urubanza tuzi no kugwitegurira ubone turisoma ibice byo nivyo ariko mwigano ariko mwasika mu gipanda agomba bivana n'ivyo agomba nico gituma haba mu arbitre acarabira bose amuca urubanza rw'abavukana ararangamiza twe tuzogerageza kurangamiza kugira ngo bigende neza. Hanyuma ikindi naco wasavye impanuro kundorerezi n'inderetsi Commissaire François niwe akunda kutwereka ubudasa n'ivyo banyamiga mu mifuza kuja mu matora ntimuzozana imanza tawuziri be murapanga abantu hafi ibihumbi la fois passée 14103 bureaux de vote kugira tuborohereze be muraharura kuri 15000 ni biharuro koro 15000 bureaux de vote babiri ça fait 30000. Nous avons 5 provinces, 42 communes, 3041 collines. On a 3044 collines. Muchamoni ngana abantu mupanga kandi je ntababesha. Ariko bita indicateur objectivement vérifiable. Ibi ndabivuza tawe ndazi. Umuntu adashobora gutondeka abantu babiri ku biro vy'itora. Adashobora gutondeka abantu ibihumbi 30. Nukuri ntazo zaraza gutera gwaserera ngaha abantu baraza ku kabagende abazirika ku kazi ntabana afise ku makomine 42 bakubwira ati tondeka abantu 25 ku ikomine liste y'abatitirere ucugira na liste y'abasipre abantu 50 none umuntu ataronka abantu 50 mu ikomine ari umugambwe mugomba demokrasi shinga imizigute tena igituma ndababwira je nevore mu migambwe yo ndabivuga ndazishumba ndiko ndavuga wowe ufise mu mobilisateur ufise mu propagandiste ku mitumba 300 wabuza mandateri babiri na muri nawe wasize kugatumba byanse kwazana n'umugore ngo baze kuraba n'umungu wiwe iriga bimureka kuza gukaranga abantu ngaha muvuga ibintu tangure kuba realiste tugira amatora ya gentleman atanga ubufise tekana nukuri atanga ubufise n'indiru zironke abagabo ni baronkera rimwe kabura gasema utugufu twa tudakwiye yasosiye n'uwundi nk'ubu tugatatuja hamwe na visa kazana babiri nkazana babiri hama tukabwira odeta kazana je hamwe abarundi rero turibanda bwidodere
kuko ndabwidoderera ukaronka hamwe vraiment je ndabasavye bamwe mahora bigira yari onerope malheureusement yarashengeye onerope yarigeze kugira ka approach nakuze kajya ka mapping nimuzogire mapping mbere uko amatora atangura je nagomba mbere bikunze mbere uko itora ritangura tuzohamagara nka du project tubereka abazanya ba mandateri nyagira umuntu asubira guswaganya tuje mu matora gusa mudufashe sima venemera ubuka integeka mudufashe ijya periode tuzobabwira accreditation muhe mwa depoje ntihagire bamwe do telefone mu gitondo ngo aranyirukana mu mandateri seka tariho dufate nkaje tuje mu matora la ve muri za 48 heures de pause mudukundiye no CPA duhaye rapport tugaruke ngaha muri sarche du projet kuba competiteur bariho naka afera couverture nationale naka rimwe komini imwe mu mabiro do vote 3 naka ntari baze guswaganya mu gitondo muzi vyabo ico mukinyemere no muri PV cojamo twogikorera kuko je nasanze ari abantu baswaganya bakwimuza ariko tuve nka tucumvikanye umuntu adafisa amandateri ntabafise nukuri wewe bacuvuga ngo birukanye budafise yiga ni ngorane murazi gituma je ndababwira je no natura no mandateri aje kuri Mutanga Sud abavyibuka wa Frodeo bari tubafise cyo gitwiruka inyuma y'amasanduku ni bajane mu ikambi kwabo bagabo baca bayirukana mu ikambi ari bakoze muvyibuka nimusubye kumera je ibintu by'amatora yabigiye mu kera umuntu adafise umumandateri n'umfunga kiwani umuntu ataronka liste mu ikomine n'umfunga kiwani nukuri Desi kuri micro cyuvuga ibintu waje ama réseaux sociaux ubicomekayo umuntu ari muri Canada baza kuguha inkuru wari bujumbura utaranayimenya ukimenga nibara ryaguye ari ukinaneriye ni inkuru demo kinkundegije muri PV ariko rimwe mwari sezerano masese aba mandateri nabahaye kalendari murayifise murabaronde mubagura mubarangura mubaresha mwacu nsepa arangez-vous mubatondeke hajya kampanye yaheze tuje tugira inama abakinye football ikintu bita locale tuje tuza muri locale ngaha du project nakaba mandateri afise naba je nibaza ko vyofasha muri caki wane kigabanuka nigihera ariko kiragabanuka ego menga ibibazo bari bambaje vyari ivyo ngiraga imbere ko tutangura deuxième série mes collègues ya kantu ntasongoye neza cyane nta préciser bomfasha murakoze